Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi, aho tugomba dusanga ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu gice ca 5 dusoma umurongo w'13 wonyene, ariko tutarasoma ayo majambo y'Imana tugomba gusangira mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Reka tubane dusenga Imana hanyuma duce tubona gusoma ayo majambo hanyuma tuyasangire. Mwami Yesu turagushimiye cyane, turagukengurukiye kongeye kutwemerera ukaduhuza n'abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, aho twama dusangira ijambo nabo. None rero turaguhaye kaze nk'umuntu wese agiye gukurikirana ino video, umwiyereke umugendero uciye mu majambo agiye kuvugwa muri kino kiganiro. Turimuje ibitakuva ko byose bibe kure yacu, maze ibyo ugomba byose bice bitubako, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye, amen. Nuko rero twamaze kubibabwira, reka dusangirire ijambo ry'Imana afise mu mutima wanje. Dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho ca 5, dusoma ku murongo w'13 honyene. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Abakristo niwe munyu w'isi n'umuco wayo. Muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Dusubiremwo, muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo ngomba ko dusangira, ngomba dukure muri jambo nyene rivuga ngo muri umunyu w'isi. Aya majambo dusomye ni Yesu bwiwe yariko arayigisha ishengero ryari rimukikuje, kandi aya majambo dusomye ari muco imbonera kure mu bya Bibiliya zita ngo inyigisho zo ku musozi. Izi nyigisho zo ku musozi rero n'ahantu Yesu yigishije amajambo menshi cyane yicaye ku musozi, nkuko tubibona muri no murongo wa mbere w'igice ca 5, kuko ni naho izo nyigisho zo ku musozi zitangurira hanyuma zikarangirana n'igice c'indwi co ngaha nyine mu butumwa bwiza bwa Matayo. No kuvuga igice ca 5, igice ca 6 n'igice c'indwi muri kino gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Nizo nyigisho zo ku musozi yahigishirije amajambo menshi cyane, kandi amajambo y'urufatiro, amajambo arimwo vyankenegwa ku muntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo n'amajambo arimwo inkingi z'ubuzima bw'umukristo mu gihe ayipfuza kuzoja mw'ijuru. Hanyuma rero ku murongo wa mbere rero naho hatangurira zino nyigisho zo ku musozi, havuga ngo abonye iryo shengero aduga umusozi, amaze kwicara abigishwa biwe baramwegera, maze ngo yanzika kuvuga arabigisha. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma umurongo wa mbere nawo mu kigabane ca 8 muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, dusanga havuga ngo amanutse uyo musozi ishengero ryinshi riramukurikira. Imana yacu nihimbazwe. Hariyo nari nshatse ngo mwumve neza na neza yuko uyu murongo wa mbere wo mu gice ca 5 ari naco twasomye mwano majambo ariwo utangurira zino nyigisho zigishirijwe ahantu ku musozi. Hanyuma umurongo nawo wa nyuma w'igice c'indwi niwo usozera izi nyigisho Yesu ngo yigishije iri shengero rimukikuje. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero twabonye amajambo avuga ngo muri umunyu w'isi. Ni Yesu yigishije, yarahejeje kuvuga ku bahigwe mu bwami bwo mw'ijuru, abahigwe mu bwami bw'Imana abaribo, aho benshi bavuga ngo lewi beatitude, abahigwe, ubuhigwe 8 ku bantu bazoba abahigwe mu bwami bw'Imana canke mu bwami bwo mw'ijuru. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi muriko muragikurikirana, twabonye rero ngaha havuga ngo muri umunyu w'isi. Ni Yesu yariko arabwira ishengero nyene ryari mukikuje. Inyuma y'aya majambo yababwiye yerekana abahigwe abaribo,
aravuga ngo rero mwebwe mumaze kwinjira muri uno mugwi w'abahigwe, mumaze guhinduka mugakizwa, mumaze kuva mw'ivyaha, mumaze kwinjira mu rugendo ruja mw'ijuru, mumaze kwitwa abakandida b'ubwami bw'Imana, abakandida b'ubwami bwo mw'ijuru, ni ukuvuga ngo muca muba umunyu w'isi. Imana yacu nihimbazwe. N'iri jambo rero kandi tubananije hepfo tubona yavuze ngo umunyu w'isi n'umuco w'isi, ariko mugabo mu kiganiro cy'uno munsi nipfuje ko twovuga kuri iri jambo rivuga ngo umunyu. Umuco tuwureke, tuzovugana mu kindi kiganiro, ariko uno munsi tuvugane kuri iri jambo rivuga ngo umunyu. Imana yacu nihimbazwe. Ukurikiranye rero ibitabo bigenda bidondora kahise cyangwa se bigenda bidondora intango y'ibintu, usanga bavuga kuri kahise k'umunyu cyangwa se amateka y'umunyu, akamaro k'umunyu, ingene umunyu muri kahise wari umeze. Nasomye igitabo kimwe usanga bavuga ngo umunyu kera cyane amafirigo atarabaho. Murabona ko muri kino gihe iterambere ryamaze kuba iterambere, usanga hariho amafirigo, hanyuma aho umuntu ashobora gushyiramo imboga, agashyiramo inyama ziwe cyangwa agashyiramo ibifungurwa kugira ngo bikunde, nibyamara kuba biri muri firigo ntibibore, ntibyononekare. Imana yacu nihimbazwe. Icyo gihe rero ngo amafirigo atarabaho, ngo abantu mu gushingura ibintu, mu gushingura ibifungurwa kugira ngo bimare igihe kirekire bitononekaye, ngo bafata ibyo bifungurwa ngo bagaca bashyiramo umunyu. Ni ukuvuga ngo ibyo bifungurwa nimba ari imbogaboga, nimba ari inyama, nimba ari ifungurwa kanaka, ibindi byo byose bagomba yuko bimara igihe kirekire bitaboze, ngo baca bafata umunyu bagashyira muri bya bifungurwa. Iyo babishize rero, iyo bashizemo umunyu mu bifungurwa, ni ukuvuga ngo byaca bikunda kw'ibyo bifungurwa ngo bimare igihe kirekire ntibibore. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ni ukuvuga rero habyerekana yuko umunyu kimwe mu kamaro kawo, iruhande yo kuba uryosha indya, iruhande yuko iyo turiye twumva ko uryoshe, iruhande yuko iyo turiye ibitarimo umunyu twumva ko bibishe, iruhande y'ako kanovera k'umunyu, ngo akamaro k'umunyu muri kahise ka kera, ngo umunyu wongereza uburambe ibifungurwa. Imana yacu nihimbazwe. Ni ukuvuga mu yandi majambo, umunyu wongereza ukuramba, wongereza iminsi yo kubaho. Ikintu kitashizwemo umunyu nimba ico gihe camara iminsi 2 kikaba caboze, ariko iyo bashizemo umunyu badisi imwe, ni ukuvuga uyo munyu ngo waca wongereza iminsi yo kubaho kw'ico kintu, izo mfungurwa, izo mboga, kugira ngo ntizihave zononekara. Imana yacu nihimbazwe bene data. Hanyuma kandi muri kahise k'Abisirayeli ngo hariho ukuntu hariho umugenzo w'uko ngo ibimazi bashikanira Imana ngo bafata ngo bakabishiramwo umunyu. Hanyuma rero ngo kubishiramwo umunyu ibyo bimazi, ngo ni nkaho byasigura ngo ibi bimazi Imana tugushikaniye tubishizemo umunyu, kuko dusanzwe tuzi neza ko umunyu utuma ibintu bitabora. Ibi bimazi tugushikaniye ni nkaho bisigura ngo bize byameho imbere y'inyonga zawe ari bizima, ntibizobore. Aya masengesho yacu, izi ndirimbo zacu, ibi bimazi tugushikaniye, aya mashuri dukereye tukagushikanira imibavu kumotera, dushizemo umunyu kugira ngo uyu munyu kibe ikimenyetso kizozigama bino bimazi dushikanye imbere zawe, ntibizobore, ahubwo bizogume imbere zawe, bizogume bikwibutsa icyatumye tugushikanira bino bimazi. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze bakino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma kandi nasomye neza asanga ngo kera mu Bisirayeli ngo iyo bagomba kugiranira isezerano, ari abantu babiri bagomba kugiranira isezerano, ngo hanyuma iryo sezerano ngo rikaba ari isezerano ngo ritarimwo ububeshi, rikaba ari isezerano ntabanduka, rikaba ari isezerano ridasubigwamo, rikaba ari isezerano
nyene kurigira atemerewe kuzokwivuguruza iryo sezerano ngo baca barihindura izina ngo bagaca baryita isezerano ry'umunyu, alliance de sel mu gifaransa. Imana yacu nihimbazwe. Rero umunyu, murumva bene data, muriko murakurikirana rino jambo ko wari ufise akamaro kadasanzwe haba mu buzima bw'umukristo cyangwa se mu buzima bw'abisirayeli bubaha Imana, haba no mu buzima bwa misi yose mu bijanye no gushingura ibintu kugira ngo ntivyononekare. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Aha rero twabonye Yesu yavuze ngo none ngo mbega iyo umunyu ushizemwo uburyohe mbega woba ukiryoshwa n'iki? Imana yacu nidutabare. Iki gihe muri Palestina y'ico gihe Yesu yavuga no majambo, umunyu bakoresha muri ico gihe warononekara, ntiwari umunyu uhinguwe ku buhinga bwa none cyangwa se ku rugero nk'ubwo umunyu dufungura muri kino gihe uhinguwemwo. Uwo munyu ngo bawukura ahantu ku kiyaga cyitwa Mer Morte, hanyuma ngo uyo munyu rero ngo kubera yuko utari umeze neza abantu ntibawufungura, ngo ahubwo ngo babanza ngo kuwuvanga n'ayandi maproduit n'ibindi bintu kugira ngo bikunde uyo munyu ube umunyu ufungurwa mu bifungurwa hanyuma ugwe neza abantu. Hanyuma rero ngo mugabo iyo uwo munyu bawubitsa ahantu ngo izuba rishika, ngo canke uyo munyu bakawubika ahantu imvura ishika, no kuvuga amazi. Nimba uyo munyu wanyagiwe, nimba uyo munyu hari amazi yawukorokeyemo, nimba uwo munyu w'ico gihe muri Palestina y'ico gihe ca Yesu washikiriwe n'ahantu hari uruzuba ukakirwa n'uruzuba, ni kuvuga ngo uyo munyu ibyo bintu bawukorana cyangwa se bawuhinguramwo cyangwa bavanga n'uwo munyu ngo byarasinzikazwa n'izuba cyangwa se amazi, hanyuma rero ngo bigaca bituma uyo munyu wononekara. Rero iki gihe ngo iyo byashitse abaherezi, kuko abaherezi nibo bakerera ibimazi, nibo bashikanira ibimazi Imana, hanyuma rero ngo haba hariho umunyu mu rusengero bakoresha ku bimazi mu gushikanira Imana. Iyo bishitse rero hakabaho gusamara cyangwa hakabaho isanganya rituma wa munyu wononekara, kubw'uko kumbure amazi yawukorokeyemwo, kubw'uko kumbure wanyagiwe, cyangwa se kubera yuko kumbura izuba ryawakiye, uwo munyu ngo wononekaye, abaherezi ngo ntibaba bakiwuvanga na bya bimazi bashikanira Imana, ngo ahubwo ngo baca bafata wa munyu ngo bagaca bawusohora bakawukura mu rusengero kugira ngo ntihagire umuntu azokwihenda ngo ashikane ikimazi, ashikanire Imana ikimazi kirimwo umunyu, kandi umunyu wataye uburyo, umunyu wamaze kwononekara, umunyu wamaze gupfa, uwo munyu ngo baca bawusohora. Ico gihe rero muri Palestina y'ico gihe ngo nta kindi kintu na kimwe uyo munyu waba ukimaze. Kimwe, nta muntu yari kurya umunyu kandi wamaze gupfa. Ica kabiri, uyo munyu kubera ko wamaze gupfa ntibari bacemerewe kuba bawukoresha ku bimazi bashikanira Imana. Uyo munyu rero ngo ikintu cari gisigaye cy'igikorwa bakora ngo baca bawusohora ngo bagaca bawusanzaza ngo hanze imbere y'umuryango ku rusengero, kugira ngo abantu bariko barasohoka bava mu rusengero bagiye gusenga Yerusalemu bariko barasohoka kugira nyene basanza amapave canke se amakaro, ngo baca bafata ngo uwo munyu bakawusanzaza neza kugira ngo abantu bavuye mu rusengero bariko barasohoka nimba hanyerera ntibaze kunyerera. Imana yacu nidutabare. Yesu rero twabonye abwirira ishengero ryari rimukikuje, araribwira ngo musanzwe muzi yuko umunyu iyo washize uburyohe atakindi kintu gishobora kuwuryosha, ariko ndababwira mwebwe rero mwabigishwa banje mwe ko mwebwe muri umunyu w'isi. Mu yandi majambo, yitegereje ingene mw'isi ubuzima bubishe butarimwo umunyu. Ubuzima mw'isi buraruhije, ubuzima mw'isi burimo ibibazo byinshi bitandukanye, ubuzima burabishe iyo butarimwo umunyu. Hanyuma babigishwa rero ni nkaho yari abataziriye irindi zina, ni nkaho yari ababatije irindi zina, baravuga ngo mwebwe iruhande yuko muhejeje kwakira agakiza,
mukaba abigishwa banje, iruhande yuko mubaye abahirwe mu bwami bw'Imana, iruhande yuko mwakiriye agakiza gatuma muba abakandida b'ubwami bw'Imana, ndababatiza izina ridasanzwe. Ntiyababwiye ngo ndabagize ba Bushara, ntiyababwiye ngo ndabagize agapiripiri cyangwa se ndabagize umururazurura, ariko yababwiye ngo mwebwe ndabagize umunyu w'isi. Iyi si ibishe, iyi si irimo ibibazo, iyi si irimo ingorane, iyi si irimo amakuba, iyi si irimo ingorane, iyi si irimo ibyago, iyi si irimo indwara, iyi si irimo guhemukiranira, iyi si yuzuyemo abantu bafise ubuzima bwahamwe n'ibibazo baciyemo, iyi si irimo abantu bafise ibikomere bakomerekejwe n'ubuzima baciyemo, iyi si yuzuyemo imfubyi n'abapfakazi, iyi si yuzuyemo indwara z'ibyaduka. Mwebwe abigishwa banje ndabagize umunyu w'iyi si nyene, kugira ngo iyi si nayibishe, mwebwe kuko muri umunyu kandi murimo imbaraga zibasha kuryosha ibintu byari bibishe, ndabagize umunyu, muri umunyu w'isi. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Nano majambo rero sinzi ingane nawe ibyawe byifashe, ariko Yesu abigishwa biwe yabagize umunyu kugira ngo bikunde ubuzima bubishe, ubuzima burimo ibibazo buryoshwe n'umunyu. Umukristo ari mu rugendo ruja mu ijuru, imvugo ziwe zikwiye kuba zirunzwe umunyu. Kubera iki? Umunyu uraryosha ibyari bibishe. Umunyu ahantu ugeze, naho esperance de vie yoba yari ngufiya, naho byaba byabonekana ko urupfu ruhegereje, ariko kubera ko umunyu hageze, byaca bikunda yuko umunyu usubiza inyuma urupfu. Mu yandi majambo, umunyu usubiza inyuma urupfu. Nimba gwari hafi hasigaye umunsi umwe, ariko umunyu tutuma ico kintu gica kiramba kikamara igihe kirekire. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. None rero bene data, ni rino jambo nari mfise, mwebwe muri mu rugendo ruja mu ijuru, umve iri jambo rije ritumbereye mwebwe ribibutsa yuko Yesu Kristo mwakiriye yabagize umunyu. Muri umunyu w'isi, muriho kugira ngo mwikaritie muryoshe ubuzima bwari bubishe, muriho kugira ngo ahantu hatari ibyizigiro by'ubuzima habeho ibyizigiro by'ubuzima, kuko muri umunyu wo guhindura amateka yaho muba, kuko muri umunyu kandi uwo munyu ukiri mu isi bizotuma isi iryoha. Ariko umunyu ngo iyo ushize mu buryohe, ngo mbega hari ikindi kintu na kimwe coba kikiwuryosha, ngo nta kindi kintu na kimwe kiba gisigaye. Niko twabonye ngahaye, ngo kiretse yuko uwo munyu ngo baca bawusohora, ngo bagaca bawushira hanze, ngo bakawusanzaza, hanyuma ngo abantu bagaca bahonyanga, ngo bakirenganira kubera ko umunyu wamaze kuvamo uburyohe. Rero bene data, nagomba ngo wishire ku munzane w'iri jambo, mbega uracari umunyu w'isi? Mbega wumva ukirimwo uburyohe? Mbega wumva ukirimwo ubugingo? Erega icaha iyo cinjiye mu mutima w'umuntu gikuramo bwa buryohe bwa wa munyu, gituma wa munyu watanga ubugingo utaba ukibaye umunyu utanga ubugingo. Kandi twumvise ngo iyo umunyu umaze gushira uburyohe, muri kino gihe ca Yesu Kristo yavuga no majambo ngo nta kintu na kimwe caba gisigaye cosubira kuba uburyohe, kiretse ko baca bawusohora ngo bagaca bawusanzaza. Hariho abantu hagera igihe kubw'uko bagendeye mu byaha, kubw'uko batabaye maso, kubw'uko batagize ukwiyubara ngo birinde ibyaha byobakuramo uburyohe, byobamaramo ububasha bw'umunyu, ugasanga abo bantu baramaze gushiramo uburyohe. Abo rero nta kindi kiba gisigaye iyo hatabayeho kwihana, iyo hatabayeho kwikosora, iyo hatabayeho kwihanura, nta kindi kiba gisigaye kiretse gutabwa inyuma y'urugo rw'Imana. Imana yacu nihimbazwe. None rero ndano majambo bene data,
biteye ubwoba. Birashoboka yuko muri kino gihe nawe wowe uri umunyu wamaze gushiramwo uburyohe, ugasanga uri umunyu watakaje uburyohe kubera ko amajambo mabi asigaye arangwa mu kanwa kawe, kubera ko ibyaha by'ivyiyumviro bibi n'ivyipfuzo bibi bisigaye bikuganza. Ariko umvira ijambo rije rikwibutsa yuko uri umunyu w'isi. Yewe wa muntu bariko urasubira inyuma, yewe wa muntu bariko urakora ibidahimbara Imana, ndaguhamagarira kwihana no kugaruka kuri Kristo Yesu kugira ngo akweza gutunganye, hanyuma bikunde usubiremo uburyohe. Iby'ico gihe ntibyashoboka yuko umunyu bawusubizamo uburyohe, ariko kino gihe kubera ko Yesu Kristo ari ku ntebe y'imbabazi, biracashoboka yuko bosubizwamo uburyohe hamwe wokwemera kwihana ibyaha byose wakorokeyemo byatumye uba umunyu upfuye. Ibyaha byose byatumye utakibamo uburyohe, wemeye kubyihana, biracashoboka ko umwami w'abami Yesu Kristo agusubizamo uburyohe, hanyuma ugasubira kuba umukizwa mwiza, kubera yuko witandukanije n'icatuma Imana itakwemera. N'ano majambo rero sinzi ingene ubyumva, sinzi ingene mu mutima wiyumva, sinzi ingene mu mutima ubibona. Mbega bimeze gute? Ubona ukiri umunyu w'isi canke umunyu warashizemo uburyohe? Dufise ikibazo muri ino minsi, tubona isi ibishe kubamwo, ubuzima muri ino si burabishe. Ariko kubera iki? Nuko umunyu w'isi aribo bakizwa, ugenda utera uvamwo uburyohe. Iyaba abakristo bose bari mu rugendo ruja mw'ijuru bari bakirimo uburyohe, iyaba abakizwa bose bari bakiri umunyu, bari bakimeze nk'umunyu urimo uburyohe, ni ukuvuga ibi byago tubona, izi ngorane isi ifise ntibiba bimeze gutya, kubera yuko haba hagwiriye umunyu ufise uburyohe, haba hagwiriye abakizwa barimwo imbaraga zo kuryosha ubu buzima tubona yuko buruhije mu isi. Imana yacu nidutabare. None rero n'ano majambo nari mfise yavuga ku munyu, ijambo ryatubwiye ngo muri umunyu w'isi. None rero mwene data, sinzi yuko wisuzumye usanga ukiri umunyu w'isi, cyangwa ko woba warahezemo uburyohe ugasanga Imana ikuravye mu by'ukuri ntukiri umunyu, ntukibyifatamo neza, ntukibihagazemo neza, ugasanga waramaze kwinjiranwa n'ingeso mbi n'ibyaha bitandukanye, bigaca bikumaramo uburyohe, bigaca bituma uba umuntu ameze nk'uko abandi bose bameze. Rero mwene data, ingingo itarafatwa yo kuguhindira hanze inyuma y'inzu y'Imana, ingingo yo kugutayamo itarafatwa ngo uve mu bana b'Imana, naguhanura ngo wihane, wegere Imana uyibwire ngo Mana byarangoye, nsanze hari ibintu byamazemo uburyohe, nsanze hari ibintu byamaze kumpindura, sinkiri umunyu utera ubugingo, ariko nsanze ndi umunyu wamaze kononekara. Hanyuma uca ubwira Imana, Imana nayo yiteguye kuguharira, umubwira neza. N'ano majambo mwese bayumvise, Imana yomije ibaho umugisha. Numuhigwe rero umuntu yirabishije ko rino jambo, hanyuma akishira ku munzani, nimba hariho ibyo atagendeyemo bihimbara Imana, akaba yemeye kubyihana, uyu muntu n'umuhigwe, kuko Imana yiteguye kumusubizamo ubugingo. Ariko umuntu ahanurwa, umuntu abwiwe iri jambo, kandi uburyohe bwaramaze kumuheramwo, akaba atakiri umunyu utera ubugingo, mugabo akaba atihanye, atirimbuye, uyo muntu n'umuhombe, kuko nta kimusubizamo ubugingo kindi kiretse kwihana, hanyuma nyene ubugingo akamusubizamo ubugingo. Dusenga Imana. Uhoraho nyaguhora kuboma, turagushimiye cyane kubwano majambo twumvise dusangiye na bana bakunze bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. None rero turasenga uyu muntu wese akurikiranye rino jambo akaba yemeye kwihana ibyamukuyemo uburyohe, n'umugwize kw'imbabazi, hanyuma warakirimo uburyohe, warakiri umunyu, ume gushishikara muri urwo rugendo, ashishikare kuba umunyu w'isi, kubera ubuzima mw'isi burabishe. Ariko umuntu wese akirimo uburyohe, ume gushishikara kuba umunyu w'isi. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye, amen.